So ladies and gentlemen, madames et messieurs, mabibi na mabwana, nongeye kubaramutsa ndabahiri kaze ni karibu muri kino kiganiro cacu c'umuziki n'abanyamuziki hano kuri Nuja Entertainment. Ini Nuja Entertainment namba takora subscribe yikore kabisa, tujane mu biganiro vy'umuziki n'abanyamuziki. Yes, neza na neza tuko turigira hamwe, tuko turaganira entertainment na showbiz umuziki wa kabiri gatanu indwi. Yes, wamaze kunyumva nk'ibisanzwe ni Jamora for the MC Voice of the Money, Mike Masterpiece Keeper, Motivation the Champion nto yatoje. Namba takora subscribe kuri rubuga rwacu rwa YouTube ikore, uje no kuri Facebook wandike Nuja Entertainment page yacu, udufollowing niho ducisha ibintu vyisha ma-info atandukanye, urutonde dukorera ko hano kuri Nuja Entertainment. Ese tunanigisha no kuntu imbuga zawe zo guhemba vyoroshe. So ladies and gentlemen, ndazi ni abo bantu wabonye kuri screen, ndavuga ati Sarbi, ndavuga Fizo, ndavuga The Band, ndavuga na Breeze Melody. Ndazi wore abo bagabo bane ubona competition tugira tuyage ese umuziki wabo umeze gute, canke se dukompaye bimeze gute, canke bano bagabo kuva bagikora mbega nibiki bagiye bisunga kugira amazina yabo nino musi tuba tuko turayavuga. So asseyez-vous confortablement et c'est parti. Oh, ladies and gentlemen, sasa nkubaneje kubivuga ni bano bagabo, ni Melody, ni The Band, ni Sarbi, ni Big Fizo. Neza na neza na kari bamwe mu bantu bagize umuziki wa muri kano karere kacu. Ndavuga nambi no musi tuko turumva umuziki nyarwanda urafisa abawuhagarariye. Nambi no musi mu Burundi hari umuziki uri kurumvikana nuko ufisa abawuhagarikiye. Sishase kuvuga ko hari abandi baririmbyi tutari kume, hariho abaririmbyi baba bari majeur baba bashigiye bahagarariye umuziki, nabo bandi bari nyuma barabiyeko. So abano bagabo ni bamwe mu bagabo bameze neza cyane bazi umuziki ku rwego, nico gituma nabazanya ari bane, ni babiri ku mpande zose, Rwanda Burundi. Tugira tubicompare canke turabe entertainment zacu kari zibiri zibameze gute canke se zipanze gute, aho biriko birapfira muri izi entertainment zose biriko bipfira he. So ladies and gentlemen, reka tuhere hano mu gihugu cacu, ivyacu hejuru dukunda ivyacu niho tuzona bikundisha abandi. So ni bano bagabo bakoze bakompeta kuva care neza na neza mwahora mugena mu mashow yabo mukabibona, ama team Satura, team Bantubo na team Satura, urazi ko bahora baja gukompeta neza na neza mu birori. Ndibuka amashow yahora abera kuri La Costa Beach, urazi ko yari spectacle idasanzwe. Bamwe bari muri One Vest Kickoff, abandi bari muri Bantu, bamwe bari bagize umugwi wa kwa Fizo, urazi ko ari umugwi neza na neza kuva na kera wakoze ukompeta. Ariko ico gihe bakompeta niho twabonye umuziki wari uryoshe, niho twabona umuziki wari ufise akanovera, kubera ko barasohora kugira bakompete kandi bigatuma biduza urwego rwabo. Ino musi gituma ndabigarukanye ni kubera ko kanovera katagihari. Kohezo yo kuvuga ngo abaririmbyi canke iki ntibigihari. Ino munsi uza gusanga umuririmbyi ari karakora kivyaka atari karakompeta n'abandi, ntibikunda nutoboa. Ino munsi utari muri competition n'abandi, kuko uri muri competition uvuga ati nkicara nkaryama nakaranduta. Nico gituma nashatse kugira ngo dukompare bano bagabo bane, babiri Rwanda na iwacu Burundi babiri. Kera twarabona One Vest Kickoff isohoye hariya bagaca basora, ugasanga umuziki ugumana inguvu. Ego umuziki ntwari bwaje kuri réseaux sociaux. Ino munsi rero bavuga ngo urumva ngo kubera umuziki umaze kuba kuri réseaux sociaux nta mpamvu yo guhangana ngo canke gukompeta ngo kubera ko ibintu byose kuri réseaux sociaux ngo réseaux sociaux iravyimarira. Sinavyanse, ariko kariya kanovera kakijya gihe umuziki bakiwukora en competition no mu mashow bikagena en competition, ukeneye kigikorwa cyawe kiza kubamwe abantu benshi, ugasanga wazanyemwe amazina abiri gusa waba wihereje. Uzanye Big Fizo ukazana na Sarbi, niyo show yawe waba wihereje, kubera iyo ni show yitabigwa 100%. Umuziki wasanga uri bari kuba kompeta, ico gihe vyari bigoye kubera ko neza na neza uku kuntu réseaux sociaux tari bwakomere, wasanga bari kuba kompeta ku maradio. Nibuka ikiganiro cyari gikomeye cyane citwa Umukubito witwa Juste Gaël yakora kuri Radio Colombe, yarahuza abaririmbyi akabazana ari babiri bagahurira mu kiganiro kimwe, maze bagakora exclusive interview.
yakora ama interview akanasohoka bro, ugasanga rero biriko biratuma abaririmbyi baguma mu bantu. Ino munsi tuzigiye kuraba aba bagabo aho vyapfiriye vyagiye kuba bifa, urumva muke competition itari kiraba. Ino munsi Saba arabuze abantu novuga ngo binararibonye bamushigikira mu muziki. Ino munsi new generation ziraza zigakora, ugaca usanga zibaze enadeza zikaba zivuyemo, kandi amaze kuza aca tangura kwikomparinga karibu yesreswe nko nabimvuze, baca bashaka kwikomparinga n'aba barini banini. Rero mu gihe uri kuri comparinga n'aba banini banini biroroshe cyane kuza kugenda, ahubwo gukora ivyiwawe ego go competence sinavyansa, ariko uriko wikomparinga n'umuntu munini biza kurangirwa. Tufise amatibonyaje y'abaririmbyi benshi bagiye n'ubu tutakibona kubera ko baje bikomparinga n'abandi, bareka kwibaza ku bikorwa vyabo kugira ngo abantu babamenye. Nico kintu uza gusanga bano baririmbyi barushije new generation, aba baririmbyi aba bafizo na basabi nico barushije no new generation iri kiraza ubu. Basabi bakoreye muri condition mbi ata na mutanda irakomera, ariko abo bafise opportunity nyinshi zo guprofita umwanya barimwe. Nkuko nashatse re kugira do comparing ino munsi igituma nazanye n'abantu bagabo bane, nuko bobo aba bagabo bandi abagabo nazanye Melody na Ben, nuko bo gushika nino munsi bagikora bakompeta. Nico gituma ubona umuziki wabo gifise inguvu canke se entertainment yabo ifise inguvu kurusha yiwacu, ntawe reka kubivuga. Ino munsi uza gusanga aneza na neza bariko barategura ikintu kiza kubahuza kugira ngo binzize amafaranga bose, ndetse n'abantu baba influencers bakaronkana akazi. Ino munsi ugaca usanga ino munsi twenga aha ntibihari, ugaca usanga umwari karakora kivyako, uza gusanga iterambere riko riraza ku muntu umwe, ariko umuririmbyi ko siko vyari bikwiye kumera. Umuririmbyi n'umuntu abakwiye kugira gu creating, nico gituma araba content creator baga creating ikintu kiza guhuriramwe abantu benshi, kiza kugirira akamaro we n'abandi benshi. Ino munsi igituma bagikora bakompeta, barabonye ko gukora bonyene bitazohava bikunda. Uri kurakora ukompeta uvuga ati nta kuryama, ninaryama nakaransiga. Nico kintu bariko baraturusha conyene. Ino munsi imbuga zo ngaha zacu ntiziragira cohesion, ntiraba nyene ya hatari ku buryo wovuga ngo iki, ariko namba rero tuvuga ati hari ikindi kintu abantu baturushije tuze tubivuga, kandi mu gihe uza kumva arumviriza ntamba hari ibintu vyo kwiga kugira ngo entertainment igiye nguvu canke ikomere kurusha uko tubibona. Ni ikintu citwa kwiga, ni ikintu citwa kwicaca bugufi. Bantu b'Imana new generation muri ko mwipasa kwa baririmbyi bakuze, uzawumva mutanguye kuyandikisha ubuntu ku mantuze. Ngize imisi ndarabibona ku new generation agiye atandukanye, ariko mfise n'amatimo wanyaje yabagiye tutakiriko turabona nono munsi, kandi bafise ibiharuro vyiza ku platform yabo, ariko kandi bafise n'imiziki myiza yakunzwe, ariko today ntituriko turababona. Nico gituma rero ukoramo competence ikintu ciza cyane. Nambi no munsi Saba amaze plus de 10 ans ariko aravuga ari mu bantu, naho yomara atari karasohora, ariko agarutse abantu baramwakira. Ariko wewe new generation mara amezi 3 udaposte cyangwa udasohora, uza gusanga abantu bose bamaze kuba banakwibagira. Iyo niyo difference ihari. Rero tusubiye kubona abarinze ko kompeta bariko bakora bakompeta, tukabona aywana ama challenge yasubiye kuba twaratubona ama challenge y'aba rapper y'abaki, tugasubira tukabibona. Mani wobona ukuntu entertainment shuwi no munsi tuza gusanga ama base abari arashuhisha ntuzeya entertainment canke ibibazo runaka vyiki nko mu mazimisi mubibona. Ivyo rero sivyo dukeneye agakino gashushe kabisa. Aba content creator baronke content, abaririmbyi babe aba content creator baronke, aba influencers baronke, abesha makuru baronke ivyo bavuga. Ino musi uza gusanga abamenyesha makuru bo ku maradiyo badatumiye umuntu barabura ivyo bavuga mu biganiro. Ivyo bintu muhora mubibona, rero nico kibuze. So reka gushimire kabisa wewe wakoze bishoboka kugira ngo kino kiganiro cyumvize cyose. Namutakora subscribe kuri Nugent Family bikore kabisa, no kuri page yacu ya Facebook kuri Nugent Family bikore. Yari Jamo for them civil soft money Mike masterpiece keeper motivation champion here to join email all days at this biganiro bitandukanye kuri Nugent Entertainment. Hasta la vista.